umukozi wo munzu agahabwa agaciro nkuko bikwiye nka 70% akakamerita. Iyi nkuru ngomvye kuyitanga kugira ngo uzobiraba agire icakoze ku bakozi bo munzu. Anje maitwa Bikorimana Jamal mvuka mu Rutana abasanzwe ntuye ngaha mu Gasekebuye. Nagomba ndamutse abantu bose duhurira ku radio ya JC. Nagomba mvugire abakozi bo munzu abo bitwa beshi abayaya canke ababoyi. Iyi nkuru ngomvye kuyitanga kugira ngo uzobiraba agire icakoze ku bakozi bo munzu. Ko je ngerageje kuraba abakozi bo munzu beshi barasuzugurwa, barafatwa nabi, bamwe bakirukanwa mu ijoro, abandi ntibahemwe udufaranga twabo. Ni ibintu ratari vyiza habe nabukebuke kuko je ngerageje kuraba aho mu bose kanaka ashobora kwafisa urupangu ruvara amafaranga atari make, yubakije ruri ngaho agasiga abana muhira akaja gukazi gukora imigambi wiwe, akazi ka leta canke ukora utwi wiwe, agafata abana umwe canke babiri agasigira umuyaya muboyi n'agasigara atunganya rasyo bashikafungwa bave ukazi mabo canke databuja. No kuvuga rero biba bikwiye neza yuko umukozi wo munzu kucumviro ci wanje umugabo sinzi uwundi kariko cyo yimvira amago cumviro ci wanje sindi umukozi wo munzu ariko jewe hari ibintu nabonye hirya ejo mukinanira ni ibintu vyambabaje gose aho umukozi wo munzu akafatwa nabi yasuzugurwa nkuko umengo sumuntu ofete ngerageje kuraba umukozi wo munzu yaba mubone canke umuboyi akwiye guhabwa agaciro ku kazi kiwe uko amaze kuja hajya agacunga ibiri mu nzu agacunga urupangu agateka rasyo gateka neza cyangwa ibintu vy'isuku tujye mu katuya tumeze neza ntimugire ikibazo ngo mugware canke hadukwiza indwara zitandukanye zituze kwisukurike ifo yuko umukozi abitunganya neza mukaje usanga urukura musuzugura umufata nabi yakora udufaranga ugasanga guhembwa yibaye ikibazo ariko simvuze bose ni bamwe hari abosi vraiment vyitwamwe nabi. No kuvuga gukogwa iki hakwiye guhindurwa ingingo umukozi wo munzu agahabwa agaciro nkuko bikwiye nivyo bitobijana kwijana ariko nka 70% akakamerita akwiye guhabwa agaciro gose. Iyo ufashe umwana ukamumuha aramurera umwana akazukura kwiza imyaka 10 arabwa n'umubone amufata neza mwogagirane mugabo wari umumabuja kacugomba kubona yuko umenga umubone wawe ukamufata nabi umukozi mwigereze simvuze ngo mukundi nkuko ukunda umwana wawe mugabo hari ibice ushobora kuba wo muha umukozi nawe akagira agaciro akishira kizana akabona yuko kabisa afisa amabuja ameze neza kumuturubika kumujya umutima abatari navyiza. Niyo mpamvu ndiko ndavuga uno munsi wabo n'umukozi wawe muhuza ukaze kwakora neza ni muhuze mwumvikane akora akazi agonorekewe yishire yizane yumve kari iki yumve kari mu kazi ariko arakora akazi kameze neza kategerezwa guhuza n'abakoresha byo bavyiza gose byo bavyiza dusangiye inkuru tukayisangiza n'abandi bakayitahura abo bikorako bakagira ico bikebuka byo bavyiza gose. Ico gihe twe twarashise sije nandahari je nyene turashoboye kwasanga nabandi bana hano habereye ingwane nkizo arashoboye kubashingirira abantu sinzi kurabona kesha nabo bayisanga y'imodokari cyangwa ikindi kintu kanaki bacaba abantu bishi baje bagashengera je naje ndabaza ati vyagenze gute barambwira ati vyagenze nuku umukozi bamufashe ndatohoza ndabaza noneho yari mu ikosa rimeze gute naragerageje gutohoza ndumva neza yuko umukozi atakosa arafisa atahubwo kabaye nyine vya bindi vy'abakoresha bagomba gufata abakozi nabi ariko si bose simvugiye muri rusangi si bose harimo bamwe bavyitwaramwo nabi kandi atari ngombwa. Abakoresha n'abakozi icambere na mbere gukazi yuvuga ati uri kurakora akazi ko mu nzu gakuru gatunganye neza nkuko umubosi yabaye gusavye kuboregwa kutanga ibintu vy'amatabi n'ibindi kwitwara neza mu kazi hari amategeko kwitwara neza mu kazi ko mu nzu ukifata neza ugakora n'ivyo umubosi abagusaba
hamukitwa neza mu kazi ukagamburukiranya ko buja na shobuja bikaba vyiza gose kandi bakanagukunda bica bisaba yuko no gukunda bagukunda mu gihe woba uvyitwamwo neza mugo uvyitwayemwo nabi navyo uri kukoresha bakoresha kandi navyo si vyiza rega navyo birashika ugasanga umukozi yitwara nabi ugasanga umukoresha aragiza ishavu navyo bibaho ugasanga arara nawe aragufashe nagusuzwe wabitwara nabi mugo uri ku kazi ko mu nzu vyitwaremwo neza ugende neza wubahe bavitwa uciye na bugufi byo bavyiza kurusha mugu vyitwayemwo nabi n'umukoresha naho ameze neza afite umutima mwiza afite umutima wo gukunda niyo ushobora kuba yogukunda vyitwamwo nabi none yogukunda gute nta ushobora uza gukunda umusazi uyenze rugira ifo gutunganya akazi neza yutunganya akazi neza shobojanye ko tuza gukunda niyo mpanuro no abakozi bo mu nzu nabo nyene keshi hari ivyo bakora ugasanga ntibishemeye mu mpangu z'ababoss abakoresha abakoresha baba ariko barankwirikirana ndabahaye akamo ko bogarukira abakozi bo mu nzu umukozi wo mu nzu uri kuramukoresha araba neza yuko ivyo mwapatanye mu kazi kawe abitunganya neza amaze kubitunganya neza hama agukorera akazi muhuze mwumvikane mu kazi ni vyiza n'agashara iyo vyagenze neza ukamwongera nawe akagira kubaho kuko yaza kuba ababosi benshi bataronka uko abandi babosi bameze uko nabivuze ababosi baratandukanye hari usanga ameze neza n'undi usanga kabisa umengo hari ukuntu bigenda bitameze neza nukuvuga umukozi agukorera neza nawe ubona gukazi ukora hari kigenda neza mwongeze aryoherwa nezeye ubundi umukozi agirwa n'impembo ashimishwa n'impembo uko nayo ushobora kwa gutunganiza akazi neza hajya ugasanga mutojeje umwaka w'umuhembi 100 cyangwa 150 hashobora ntuvuga ati jereka ndamwongere ndabona ko umukozi ameze neza kandi turambanye kandi ivyo nkora ndabishima kabisa hica bisaba yuko ugira akantu nyene uvuze nk'umuboss ugira ngo namufate umugongo ariko yotera imbere kandi ivyo wana vyiza nko mu gihe boss benshi boza baravyitwaramwo nkuko vyoba vyiza ugasanga umukozi nawe haragize akantu yishikanako afashe umugongo n'umuboss nyene kumukoresha vyoba vyiza gose hagati ya mabuje na data buje bagiye barabikora uko vyoba vyiza gose gusumba nka leta je nka kamunotera leta ku barongozi bo hejuru n'abandi bagiye bahirikwe muri leta je notanga kamo yuko hogira nk'ikintu boshiraho co gira cofasha abakozi bo mu nzu ega amashirahamwe arahari muga amashirahamwe nayo n'ayahari rero keshi biragora kuko nk'akarorero nk'iryo shami ryo muri ville ayashami ryo muri ville benshi bararirimwo ariko baridoga baragenda katabuzi baronka agende jakagaruka agenda hirya jakagaruka ugasanga ntabuzi yarose kandi ubuzi ntiwabuze wabuhari gusa bugo yironka nukuvuga nko mugihe vyogenda uko leta twoyisaba twoyitera kamo yuko yogarukira abakozi bo mu nzu bagafatwa nk'abandi bakozi ndazi ko bigoye mugabo bagafatwa nk'abandi bakozi hama nabo bakishira bakizana bakaba abana b'igihugu bakaba abantu nyine bari mu gihugu cy'u Burundi bataye mu ruzogi bakagarukirwa bagagira agateka bagana ijambo ikiganiro canje jambo ryanyuma nosozerako ngomba kugarukira kukuvuga ababosi vraiment nibagarukiye akozi bo mu nzu bafatwe neza ego bafatwe neza vraiment babone yuko nega ari ukuntu ushobora kuba uvuga ati ujyarakenye ukacukomba yuko uwo muhabi ukamufata nabi cyangerageje kuraba ku ruhande rw'iwanje si vyiza nivyo umuntu arakina akava kure ariko Imana irashiga hezagira umuntu mukena kabuvamwo ubukena kabuvamwo vyoba vyiza yuko umukoresha amaze ko afise umukozi kanaka ariko aramukoresha iyo mukoresha akamukoresha akabona yuko ivyo bariko barakorana abehurizako nikitagenda neza nakandi kamo no tanga ku bakozi bo mu nzu umubone canke umuboyi hoba ico bitwa kugoroka mu kazi kandi gusaba n'ikiganiro hagati ya boss na mabuja nari kitagenda neza mu rugo uko umuntu havyama yugororotse yakantu kabonye katagenda neza ugaca bugufi ukamusaba ikiganiro mabuja wawe canke boss wawe ukamubwira ati hari kitagenda neza ari ngombwa yuko kimubwira ari cyo kuvuga ukakivuga avuga ati hari kitagenda neza ukamwegera guko kenshi ari kintu nabonye abakozi bo mu nzu ari ukuntu bumva ijambo bakaca bagenda bakwiragiza mu gahinga ngo kunuku nabona navyo ntiba ari vyiza vyegera kitagenda neza umwiganiye mabuja umubwiye canke databuja aragutahura mugasi vyiza yuko ugenda hanze ukavuga amajambo bagenda kuvuga badakenewe navyo byo bavyiza gose hari abo abakozi bo mu usanga benshi bafise ubwoba
Bose yego bose urashobora kumutinya muga ntomutinya gose yaho utomutweruka sivyiza uko umutweruka umubwira nabi iyo umutwerutse bose wawe ukamuha ikigana wabwira ati hari kitagenda neza mwakazi kanje ari nkuko ukeneye kongezwa bakakongera ariko gaca bugufi ukasaba ukabisabana imbabazi waciye bugufi byoba vyiza gose